urashobora kwibwira ko adukurikirana kwizireje n'umuntu ki Yego ne usanzwe uri boss cyangwa uri umukozi Iryo nibanga oya ntaco uri boss cyangwa uri umukozi Iryo nibanga abari ko adukurikirana no muhungu ni boss cyangwa n'umukozi ni boss wonga Gutushobora gufata kanya ukoresha inganga kugira ushobore kuba igihango mviriza hano haba umuhanga haba mwijoro no kumutage ka buri munsi nyimbira imango hora ko rugira kabikora kansi mishimanga What's up akunze AMANOTA TV rwanyita AMANOTA promoter maître de cérémonie mpaka igene muraziko turinze dushika kuri tele tugiye kuzana ibintu bikomeye cyane no musi rero mubona ahantu turi ntimuhamenyereye ariko turidagadura uko biri kose uko turi mu gihugu cy'u Burundi amahoro ni yose turi Gihanga kuva Bujumbura gushika Gihanga ni mu ntara ya Bubanza neza cyane bashara kwereka cameraman kabireka intara ya Bubanza ngene ari nziza cameraman twagiye so ni Gihanga aho novuga ko naje kurondera umustar bita kwisireje asanzwe akora ibikorwa byinshi yakoze indirimbo nyinshi muri no misi rero ngo afise ipfu agiye gusora yakuriye muri Bantu Boy ariko rero naho yadutumiye iri foke tumuvumbura yatubwiye tuze kumukoresha interview muga natwe ntitumenyerwa turamuvumbura cameraman bashira kwihuta kugira ngo twihutisha abantu fast twagiye bashira kwihutisha abantu ya twihute fast kugira ngo bose baze kubona yene tumuvumbura kwisireje moment muga rero ikintu gihari sinza ahantu ntabantu kuri nahonze werase oyo women VP Good. Meze neza. Yego twashije. So, ni ba AMANOTA TV ndaza sinzingira usanzwe yumva. Yego muranda yumva. Ba AMANOTA TV tuje kurondera umustari batubwiye ari mu bino bice ni haba bita kwisireje. Umuzi? Kwisireje. Yeah. Kwisireje ndamuzi. None hano twereka yo baba muri ibice byo ngaha basi. Bo muri ibice naho nzi gusa ndaza aho yo bakorera. Ahakorera? Urahazi. Uhatujana. Yego no washobora. Tugere. Turashobora kunyaruka cameraman. It's boy AMANOTA promoter mpaka igene murazi ko ndinze inyuma ya kamera ndiko ndabona yo just cameraman yes nkuko muyizi hirya no hino tugenda tujanye mu cameraman muzaza kuva muri AMANOTA TV tubone imbere ya kamera uranyita AMANOTA promoter maître de cérémonie I'm back again murazi ko niko bimeze man tunyaruke rero kugira ngo turashitse twadushitse naha nyene aha ni hakorera akorera nga yego cameraman nakorera kwe ducahe VP boga bite boga amahoro bite safi meze neza wewe kwitanguye je banyita Fabrice nawe Avyarimana Beno kwizireje ninde muri mwebwe babiri oya nta urimo wa musare wo ngahanye oya nta urimo hano mane kwizireje ari he kwizireje ari ngaha nyene yo bari ndani ariko akora indani akora indani no barutubwiye ngo ni muri ahaba mamen safi boga meze neza bani muri cafetaria amata turayaronka yego hari nta kibazo natwo kwinjira ndibaza nta kibazo yego safi boga meze neza Ego none bakwita gute haya bangita kwisireje okay twegera habona ubakunze AMANOTA TV twavuye kure tuza hirya no hino ariko turondera umusare bita kwisireje none ubwanyuma na nyuma turahaguye nkuko twari tugiye kuza kumugwako so reka kwisireje hajya usanzwe ukorera ngahanye ni ndani niho nsanzwe nkorera muri no misi ego akazi ka misi yose kwisireje tuje kuyaga gato azi wari watubwiye ko tuza kukuraba sivyo ego urabizi ko tugiye tuza kukuraba ego ariko nabwo wari wadutumiye ntitumenyerwa natwe turakuvumbura ariko tukuvumbuye wambaye neza men oya niko na mama wambaye neza kwe niko nama ariko rero nubwo twagutegoza ko watugoye ko tuyagira henga nyene cyane turashobora kuyagira ngaha nyene kubera ntabwo noshe ndabajana handi ngo ndabakore ku kazi sanzwe nkorera ko nahanye ariko usanzwe ukorera ngaha yego ne usanzwe uri boss cyangwa uri umukozi iryo nibanga oya ntaco uri boss cyangwa uri umukozi iryo nibanga ry'uwanje abari ko baradukurikirana umuhungu ni boss cyangwa n'umukozi ni boss wonga cameraman abari ko baradukurikirana no muhungu ni boss cyangwa n'umukozi ni boss wonga kwisireje kandi rero akantuze agafungo gasanzwe gahari naho ko biri kose oya si cyane n'ubukenyene cameraman dukoze duhagaza hani sawa
so kwizire ndafise akabazo kamwe canke tubiri tuyaga naho wari wadutumyeko nanje mfise ivyo wandi ndakubaza nimba ufise ivyo uza kumbwira ubimbwira hanyuma je nakubaye je simenyegura bizi nkuko mubizi ni Manoti promoter au maître de cérémonie yo muri ko babana ba Manoti TV inyuma ya kamera ndiko mbonayo T Jos cameraman yahumye kuri kamera ajya warusanzwe umva ba Manoti TV nasanzwe ndabumva mugabo sinibwo babone sinarinzi ko kumbere munakora kabisa waruze ko dukora gute narinzi nyene kari ibyo nyene muza mwitonda none mbonye umenga n'abantu bahuruye aba ntavyo kwitonda twe tuje turitonda ariko tuje mu kazi tuba twakajinyikiye uko biri kose yego kwizireje ndiko ndumva mfise amakuru menshi no kuvuga ko imbere yuko ngira ico mvuze urashobora kwibwira ko adukurikirana kwizireje n'umuntu ki nukuvuga ntabarambiye ababo ngabo sanze banzi kwizireje n'umuririmbyi kwizireje bamuzi nk'umuntu asanzwe atera inkuru nyinshi kwizireje basanzwe bamuzi ko ari umuntu akunda gutwenza abantu benshi kandi cyane yego so kwizireje uvuze kwizireje twumva iki kwizireje bisobanura iki kuvuga uvuze kwizireje wumve ko ari nk'ikibazo cigwije ku muntu ni kwizireje ni kibazo cigwije kuri Regis ayo reje nivyo bibazo bimwe twama tumva ngo amastress cyaye n'ikibazo yahuye n'umuntu akubaza ikibazo witwa ngo iki tuvuga ni kuvuga ni kibazo cyo mu buzima no kwitaka ni ikintu cyagiye gituruka kure kuva mu dufate nko mu mamuko y'umuntu cyo bariyo cyaturutse kugira aho nita kwizirege amazina arakunda gukurikirana umuntu wiyise ibibazo no bakuze havuhura n'ibibazo ohonye n'ibibazo vya mbere kuguye kuri kudandaza amata ariko murabona ko musanze nanje nta ntoroshe naho bakwibiye ngo nguri boss nta boss yidandaritse no kuvuga hari boss yidandariza cameraman hari boss yidandariza so kwizirete ana ufise abantu benshi basanzwe bagukurikirana nubwo cameraman mbona ntashaka kuberekana ufise abantu benshi basanzwe bagukurikirana ndabona ko abantu ni benshi bahuriye bete ba mustari wacu bigenze gute so kwizirete ufise indirimbo zinga yajya ni kuvuga mfise indirimbo 12 Yesu kuri bacati indirimbo 12 ego ndimo 12 none habuziki kugira ngo kwizireje tumubone ashininga nk'abandi ba star mu gihe ufite indirimbo 12 ego ni kuvuga ndibaza nta kintu gisabwa kihoba kibuze mu ndirimbo 12 indirimbo ya nyuma kapera twagiye nuko dukora ama indirimbo ya nyuma nibaraba kapera twagiye kugira ngo abafanzi babashe kuryoherwa ego twagiye ni gutushobora gufata kanya ukoresha inkanga kugira ushobore kuba igihango mviriza hano haba umuhanga haba mu ijoro no kumutage ka buri munsi nyimbiri mangu hora ko rugira kabikora kansi mishimanga yo twagiye mani ko musani ntari muri mudu ndibaza ko karahaye cameraman so kwizireje ararenze kwizireje ararenze muramukunda ngaha turamukunda mwagore cyane kwa mukunda kwizireje aba bantu ndabona n'abantu bawe urakunda kuba baryohereza kenshi ngo yego cyane ndakunda kuba ndabatera inkuru nkabatwenza ndetse tukayaga cyane kuko basa nk'abavukanyi bawe yego turiko turumva indirimbo yanyoheruka kwisohora uryari indirimbo ya nyuma ndiko ndakwantiraje ku mugaragaro uyiheruka gusohora ya nyuma ni kuvuga ya nyuma yitwa urudome yitwa urudome ego uheruka kwisohora ryari ndayisohoye mu kwezi kwa kw'icumi turi mu kwa kane guheze amezi 6 utari kurakora ni kuvuga urazi ibintu by'ubuzima ikibazo cy'ukuntu nyene amafaranga avugisha ukuri nta mafaranga oya amafaranga haburi cyo guhangira kugira heza amezi 6 umwanya w'ibindi bikorwa gahera amezi 6 utari kurakora birashika ego kandi cyane twikwisura ku kwitega ryari basi ni kuvuga mu nyitege vamo ku kwa kane ndashobora kubaha ibintu bishasha nk'ibisasu nyene bikaturitsa abantu nyene uko ibisasu bibombe twitege video na audio cyane ni kuvuga mu itege audio zine zirimwo na video imwe tuzosohokera icyarimwe canke ni kamwe oya ni ipu ni kuvuga zizohokera rimwe ego izo ndirimbo wazikoreye mu studio imwe cyangwa wazikoreye mu studio yagiye atandukana ni kuvuga nazikoreye mu studio imwe ariyo bita Bantu Boy ni wagiye gukora indirimbo zine hari amasezerano ko ahubwo umvugiye akantu naye numvise ntaraza kuko jewe untumye ko manza gukurikirana amakuru kuko sinoza kurondera umuntu mbona menga nta bintu ari karagira ariko barambona ufise impano kandi nkavuga ni hari ibintu byinshi nagiye ndakumva ko numvise ko hari akanwa mufitaniye na Bantu Boy hari akanwa mufitaniye mugomba gukorana na Bantu Boy gahari
nukuvuga ngira ngo sinzi ni nk'amajambo y'abantu jeco ntaco ndabizi ko usivye ko ngenda gusa nkakora izo ndirimbo nta kindi kirekire novuga nta kindi kirekire wovuga indirimbo zose wazikuriye muri Band Boy ariko ego cyane ni iki kinyegeje ima gukora muri Band Boy gusa ariho n'ayandi ma studio nukuvuga ko nuko nzi ko ari studio ya mbere mu Burundi ishoboye kandi ishobora kugeza umuntu kure umva abazi yandi ma studio yose ntashoboye hashoboye Band Boy nukuvuga ayandi ma studio ntago ndayakengere ngo kuno kunashoboye ariko hari akarusho umuntu aronka kore muri Band Boy nkuko maze kubibona aho handi sino havuga ko ntarahabona man none indirimbo zose 12 wazikoreye muri Band Boy izo zose 12 nazikoreye aho bita muri Amazing Record ni studio ntoyi sino ikengera ko yaratumye ishobora kugaragaza ico gihe ico novuga nk'impano kugira ngo shike muri Band Boy ni kuvuga sino ikengera mugabo maze gushika Band Boy narabonye akarusho kare kandi kanini ko gukora muri Band Boy tubibutsa ariko muradukurikirana turi mu ntara y'Ububanza neza na neza ni commune Gihanga ahantu heza cyane intara y'Ububanza nizifisa akanatire keza nkuko muri ko murayibona ku masanamu hari n'abantu bari ko badukurikirana bagiye batandukanye ni gisaga nivuga ko ari ahantu heza cyane kwizireje habura iki kugira ngo ushore kwegera abandi mu gihe avuga ngo yuri no ntushora gukora umuziki neza cyane habura iki kugira wegera abandi ni kuvuga je biranyirohera kandi ni kuvuga ko kugira ngo ngaragaze impano singoma ngo nkwege naka oya ahubwo je ndijana ndi umwe nkakora hama ico naco nikintu nzokwiyumvira ino entertainment turimwo abaratwivye bayita ngo ni buja flavor bisobanura ngo umenga bayikora bose babibujumbura habura iki nawe ni kuvuga ikibazo cyo kubibujumbura ntabwo ari cyo numva ko ari cyo cyotuma umuntu acakora umuti cyangwa agakora ikintu abantu bose babona ko bakunda none ntabari bujumbura bakora ni kubayise buja flavor oya vraiment ndabashimiye ntaco no bagayira ariko hari akantu ko kwibaba urumva nyene gasha uranyingisha nyene ugakawukana nugire gute urakawuka kwizireje imbere yuko turangiza ikiganiro urashera kuba ufise akajambo kamwe canke tubiri ushaka kubwira bariko baradukurikirana kugira ngo ikiganiro tukirangize ni kuvuga akajambo ka mbere nobwira aba ariko batwumviriza canke abafanzi ba Kwizireje nuko nobwira ko Kwizireje agiye kubaha bishasha kandi mugiye kumubona mu yindi shusho ego nako kajambo kanyuma shero ubwira kadukurikirana urashobora gutumira bazadukurikirana rero kugira ngo bagire subscribe kuri channel yawe ya YouTube niko bimeze mashaka kuja kuri nuze kuri Bama TV ego mugashirako nimba ari cheya subscribe turabatumiye cyane kugira ngo mubikore cyane mwihuse niba muri abafanzi ba Kwizireje koko mubikore mwihuta kugira ngo mbone ko turi kumwe kwera nta channel ya YouTube usanzwe ufise ndayifise babwire nabo bagire ko nukuvuga ko aba nk'aba bari ngaha bose ndaze basanzwe babizi nikuvuga ari nk'abande ko dukurikirana ku kiganiro barashobora kuja kuri channel ya Kwizireje ukandikaho munyene Kwizireje nikuvuga byose cubibona kubita ko subscribe bisigaye ikabandanya reka tushimire kwa mwadukurikiranye kuva mu ntango gushika kuri kano kanya jubona imbere ya kamera uranyita Manoti promoter maître de cérémonie inyuma ya kamera ndiko ndakubonayo T-Joss cameraman uko biri kosa kuri bishoboka byose kugira ngo bahereze amasana ameze neza cyane twari mu ntare y'Ububanza neza muri commune Gihanga ahantu novuga heza cyane reka tubashimire kuba mwaragize subscribe kuri channel yacu ya YouTube nawe utarabikora tuza kunezerwa nabikora turakunda cyane mugira amanota n'amanoti nta nshuti nkamwe be blessed ciao ciao